Imana ikugenderere ku rugero itigeze kukugendereramo. Imana ikugenderere mu gihe utari witeze kugendererwa nayo. Imana ikugenderere agakiza kayo gatahe mu nzu yawe. Imana ikugenderere agakiza kayo gatahe mu rugo rwawe. Imana ikugenderere agakiza kayo gatahe mu mutima wawe. Imana ikugenderere iguhe gutinya icyaha. Imana ikugenderere iguhereze guhagarara hejuru y'ibimaze igihe biguhagazeko. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu bihe byiza canke mu bihe bibi, ariko ndagira ndakubwire ngo mwene data, wera uyu munsi ndagusengeye mu kintu cyose kiboneka nk'ikigomba kugushira hasi ku buzima bwawe, Imana igihindure ikiraro n'ingazi ikuduza kugira ngo ushobore gushika mu masezerano wasezeranyijwe. Yaba ari ubukene uriko buragushira hasi, Imana ibukudugirizemwo y'icyo icyari cibaza yuko kikuronse kikubure mu izina rya Yesu. Yaba ari ibibazo canke se ingwara zoba zahagurukiye ubuzima bwawe, Imana ihaguruke irambura ukuboko kw'inkomezi ku buzima bwawe, ingwara zibura ijambo hejuru y'ubugingo bwawe. Ndagusengera ngo Imana yimure impwemu ya stagnation mu buzima bwawe, impwemu yo kuguma ahantu hamwe udatera imbere, impwemu yo kuguma mu kibanza kimwe udavansa, ukamara imyaka n'imyaka, amezi, misi n'imisi uri mu kibanza kimwe, ubuzima bwawe budahinduka. Umaze iminsi usengera yuko Imana ishobora guhindura izina ryawe, ikaguhereza izina rishasha, ikaguhindurira ubuzima, ikakuduza mu gakiza, ikakuduza mu mpwemu. Imana ya Paulo na Sila, Imana yakuye Paulo na Sila mu ibohero, Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa, iguhindurira ikibanza nawe ikwinzize muri Yerusalemu nsha. Imana iguhindurira ikibanza ikwinzize mu gihugu c'isezerano yagusezeraniye. Imana iguhindurira ibihe ikwinzize mu mahoro n'umunezero ku bugingo bwawe. Ndagusengera ngo Imana ishireho ibihe bishasha mu mutima wawe. Imana yimure ubuzima bubi buri imbere yawe. Imana ikunyegeze, Imana iguhishe ibigomba kukubabaza, Imana igushire kure y'amagwara, Imana izigame ubuzima bwawe. Imana ikunyegeze imyuka mibi ya Satani, ibitero by'umwansi, ibitero z'amangetengete, ibitero vy'ikuzimu bikurondera ntibikuronke mu izina rya Yesu. Abansi bawe bakurondere bakubure, Imana ikunyegeze mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Yo Imana iguhishe, ndatuye mu izina rya Yesu ku buzima bwawe ngo ko utari uwo abantu bibaza kuriwe mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yararimbye ngo sinkiri ico abantu bipfuza komba, Imana iguhindure kuba ico yipfuza kuba co. Imana ikurinde kuba ico abantu bipfuza kuba co. Abantu bipfuza yuko uba umunyabyaha, abantu bipfuza kukubona uri mu ntege nke, abantu bipfuza kukubona uri mu marira, abantu bipfuza kukubona uri mu gahinda, abantu bipfuza kukubona uri kuratakaza ibyawe, abantu bipfuza kukubona uri kuraja hasi, abantu bipfuza kukubona uri kuratakaza ibyo waronse. Bakurondere mu byo bipfuza kukubonamo bibi, bakubure mu izina rya Yesu. Imana iduze izina ryawe, Imana iduze umuryango wawe, Imana igushire mu kibanza cawe, Imana ikugire unstoppable mu buryo bw'impwemu. Imyuka yose y'umwa Satani yakurondera kugushira hasi, ikurondera ikubure mu izina rya Yesu Kristo. Yo impwemu mbi zose zimeze nk'imitaka canke se imyumvuri izibira ukugwa kw'imvura y'imigisha ku buzima bwawe, ndavuze ngo iravaho mu izina rya Yesu Kristo. Imvura y'imigisha ikunyagire, imvura y'amahoro ikunyagire, amahoro
utigeze kuronka mu mutima wawe yuzure mu mutima wawe, umunezero utigeze kuronka mu mutima wawe uronke, ibyishimo utigeze kugira mu mutima wawe ubigire. Igihe ca manifestation y'ibitangaza bya mpwemu yera bitangure gukoreka mu buzima bwawe. Imana ikwinjize mu bihe by'amashimwe, Imana ikwinjize mu bihe by'umunezero, Imana ikwinjize mu bihe byo gutambira Imana, utambira Imana kubw'ibyo yakoze. Birashoboka ko umaze igihe kinini uri ku mavi uri kurasenga winginga Imana. Birashoboka ko umaze igihe kinini vuga ngo mwami jewe uzongenderera ryari. Ndagusengera ngo uyu mwaka ukubera umwaka wo kugendererwamwo n'Imana. Imana ikugenderere, Imana igutabara, Imana iguhoza amarira yose warize, Imana yahindure kuba umunezero. Ibintu byose watakaje, Imana ibikugarurire. Ibintu byose wabuze, Imana ibikugarurire. Imana yimura impemu ya confusion ku buzima bwawe. Imana ikura inyatsi mu biganza byawe. Urondere uronke, ukore uronke akazi kawe, Imana igasukemo umugisha. Inzara n'inyota byo kurondera Imana, Imana ibikuze muri wewe. Agakiza kawe Imana ikagukurize, ikurinde icaha n'igisa naco, ikurinde no kuja hasi, ikurinde no kumaramara no gutetegwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.